Bantu b'Imana ndakubwiye yuko uno mugwi wa Zalendo ukomeye cyane shaka uvyemere kuko ibihamya birahari nuko ibinyamakuru vyinshi biriko biragerageza kwandika bivuga yuko Uvira yazengurutswe nuno mugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ariko amakuru tubazaniye nuko ivyo bintu katari ivyo kubera amakuru dufise dukura mu masoko yacu asanzwe araho yemeza yuko Wazalendo yamaze kwifatira ibintu mu ntoki ndetse ni nabo basanzwe bafashanya uno munsi rero igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kabiri ndabazaniye amakuru mashasha amakuru atarakoza amaguru hasi ayo makuru sayandi nkuko twabibabwiye yuko M23 yari kirategura ubundi buryo bwo kugira bikunde yinjire muri Uvira bikaza kugaragara ndetse bikanamenyeshwa zino ngabo za Wazalendo ndetse FARDC na FDNB basanzwe bacunza umutekano muri ako gace nuko mu masaha y'umugoroba niho Wazalendo bashobora gukora operation nziza cyane ndetse bashobora gufata abandi bamaneko benshi cyane aho bari basanzwe binyigeje aho mu Buvira yes nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umusesanguzi wanyu kumbure arafise byinshi ashobora kutubwira aho operation uko yagenze muri rusange kamanangure kwanza ndanamuramutsa ndanamwifuriza igitondo ciza oro cyane bwana journaliste genda aho ndakomeye meze neza nizire ko namwe meze neza ikanje ndamutsa abari kubaturikirana tubabwira yuko tubafitiye amakuru menshi habaye ku mbuga z'intambara uyu munsi eka na cyane cyane nayo mu gisagara ca Uvira ingene haraye hifashe uyu munsi gushikana n'aya masaha ingene hameze neza cyane musesanguzi wacu kabisa nuko musesanguzi wacu urashobora kutubwira uko aba ba M23 uburyo boba binjiyemo muri Uvira ejo ku mugoroba nako mu masaha y'ijoro niho twavuga twari bamenyesheje abakunzi bacu yuko aba Wazalendo bahejeje gusohora gasopo batanze gasopo mu buryo novuga bw'inkazi bari bakaze cyane kandi bashavuye aho basohora iyo gasopo bariko bayihereza aba FARDC bivanye nuko bari bamaze kuronka amakuru ababwira yuko aba FARDC bamwe bariko bambika impuzu za gisirikare ca FARDC abo mu muhari wa M23 kugira ngo bikunde babaraze muri Sange hama byorohe kugira ngo bashobore kwinjira mu gisagara ca Uvira. Iyi nkuru rero twarakomeje kwica ijya nino ahubwo dusanga Wazalendo baje gusohora iyi onyo basanzwe bafise amakuru n'ibibanza by'ahantu aba M23 bamaze gushika muri Uvira. Hariho amazu aba Wazalendo bari bamaze kumenya ati muri rujya rupango hariho aba M23 OTA no muri rujya hariho aba M23 OTA baje mu buryo ubu n'ubu ubwo buryo rero nibwo ngomba ndamenyeshe muri kano kanya. Twongere ko kandi yuko hejuru y'aba M23 mu gisagara ca Uvira basanze hamaze no kuba ama infiltre yabo mu muhari wa twigwaneho. Mu muhari wa twigwaneho nabo mu bafashwe nabo basanzwe barimwo kandi bo ngo bari banahamaze n'igihe kubera yuko benshi ngo bahafise imiryango bagenda bihetse ku miryango yabo yuko bagiye kubaramutsa kumbe bagiye kuri target yo kugira ngo bashobore kuza baraneka bamenye aho ingabo zimwe ziri hari birindiro y'ingabo za leta y'u Burundi Wazalendo hamwe na FARDC. Uti rero binjiye mu buryo nyabaki hari haheze igihe kingana n'indwi zitatu hariko habera imigwano ikomeye cyane muri Kamanyora aho aba M23 bariko bashaka kwinjira baciye ku nzira Kamanyora Ruvunge ko musaba bandanye kugira ngo bashobore gushika mu gisagara ca Uvira. Igihe rero bariko baragwana hajya bari baramaze kurungika abamaneko babo bari deja benshi baramaze gushika muri Uvira kuko bari bazi yuko bateramara kwinjira muri Uvira bajye bace muri Kamanyora abari muri Uvira baca batanguza intambara indani kugira ngo banetralize aba coalition ya FDNB Wazalendo hamwe na FARDC binamuheba. Aba Wazalendo rero bamaze kumenya ako ga technique ako ga secret baca bakorana n'ingabo za FDNB ziri muri kajya karere. Uyu munsi mwijoro niho babandanije guhiga mu mazu
bagenda babereka ati ijya nzu irimo aba. Ikindi kandi nabamenyesha nuko abatanze ayo makuru ni muri baba maneko 69 bafatwa, nibo bakoreshejwe hakoreshejwe ubuhinga bwa gisirikare twe ntabwo nyabyo tuzi, barakoze uko bashoboye kugira ngo bashobore kubavanamwo amakuru y'imvaho abereka uti aha hariho abanaka, hajya naho hariho abanaka. Aha rero hari ayandi makuru akomeye cyane novuga anababaje yaraye abaye hajya mu gisagara cya Uvira. aba M23 batari bake hamwe nabo muhare twigwaneho bamaze kumva yuko hamazwe gufatwa benshi mu ngo zitandukanye, hari abahisemo kwirasa bariyahura, baravuga bati twebwe hako twofatwa n'abajya bakomando b'abarundi n'ubundi ni yare reka twebwe twikureho hakirikare ntituje kugorerwa mu maboko y'abajya bagabo, baca barirasa. Igitigiri cy'abashoboye kwirasa ntikiramenyekana neza, gusa waduha amakuru atubwiye yuko uwe yari amaze kumva ko hariho 8 bonyine ubwabo bikuye ku nzira gutinya yuko bashobora guhura n'ibyago byo gufatwa n'abajya bakomando baba FDNB. Kabisa urakoze cyane bwana musesanguzi wacu, ariko tubandanye n'akabazo gakurikira. Bwana musesanguzi, Uvira isi nini cyane, abantu benshi barabizi yuko ishobora kuba ingana n'Uburundi Nyabitabo usumba petetre navyo nzi neza. Uvira ni nini cyane, bashobora kutubwira ubuce boba bafatiyemo bano bagwana? Uvira ni nini kandi nakivuze neza nuko ntagenda sibla aba bagwanyi bo mu muhari wa M23 hamwe nabo muri twigwaneho bagiye bafatirwa mu mazu ari hagati mu gisagara ca Uvira, na Kavimvira na Kiromoni hari aho bagiye barabatora, bari basanzwe bipositiona. Kandi rero aya mazu babasangamwo sukuvuga ngo na mazu yiwabo, wasanga ari amazu y'abene gihugu basanzwe bari abanatife bahajya Uvira, bashoboye gutahura ideology yaba aba M23 hamwe n'abatwigwaneho, bagaca bahitamo kugira gute kubacumbikira ati nimuze hani wanje ntibazopfa baje kubaronderayo. Abandi nabo gasanga bera ko muri Uvira hariho abanyamurenge benshi twatuzi ko aho muri twigwaneho nabo ari kiroberi bivugwa ko gikukira abo mu muryango w'abanyamurenge. Bajya rero baca baza bagashikira ku banyamurenge bene wabo, bikitwa yuko agiye kuramutsa mwene wabo canke mubyara wiwe canke inarume, hama akaguma hajya. Ayandi makuru ahubwo twaronse nuko aba bamaniye ko bamaze imisi itari mike muri kiya gisagara ca Uvira, bisa nkaho bari batanguje n'imyitozo ya gisirikare ku bajene bo mw'ijya miryango bagiye barashikiramwo. Aya n'amakuru yagiye rava muri bano bamaneko bamwe bamaze gufatwa, berekana iyo bari bagejeje ikivi cyo kugira ngo bategure akarere kugira ngo Uvira ntize ibemwe imigwanwa kujya byagenze muri Bukavu na Goma. Urakoze cyane musesanguzi wacu ku makuru duhaye. Kandi rero ndashaka tubeshuze kino kintu abantu benshi bariko baragenda bahendwa cyane, niko no bivuga aho bariko baravuga cyane hari ibinyamakuru byinshi ko biravuga yuko Antoine Tshisekedi Chilombo, president wa Republika ya Kongo, ashobora kuba yatanze ikivu yose kumvo zo kwanka yuko guhagarika imigwano ndetse yoba yayeguriye M23 ndetse na twigwaneho. Bega ayo makuru yo uyazi kwiki? Aya makuru reka tuyabike makuru yacu hanyuma, kuko turaza kuyavuga mu buryo bwirambuye cyane gose, twerekane impamvu nabo bantu bari kubashaka guhuvya abantu mu kubabesha yuko president Tshisekedi Chilombo yoba yatanze burya burere bwose mu M23 umaze gufata au control. Reka ndagushimire cyane, ndanafuriza ibihe byiza abantu bose badukurikirana aho baherereye hose, ushobora kuba uri mu bundi cyangwa uri hanze, ariko ndanishura cyane abantu bashoboye gusaba groupe WhatsApp yuko tuza turabaha amavideo ndetse n'amafoto y'ibibera mu ntambara, kuko murabizi bivanye n'amategeko y'uru rubuga rwa YouTube dukoresha, si ibintu byo ari byo byose ushobora gucishako. Rero reka tubabwire yuko twasize aga link muri commentaire ka groupe, muze ukaraba kumbure ababishaka abo bazi kwinjira muri groupe kugira babandanye baroka amakuru ari update, tubaha amavideo y'ivyaranze urugamba ndetse n'amafoto kabisa. Nongere nshimira cyane we muntu wese dukurikiranye udahengeshanya.
ubandanye ushishikara kuko tubandanya dukora ibintu vyinshi kugira mwishime. Ndanasaba wowe wese ndagutumirira kugira subscribe niba utarabikora, hamushire mu igitekerezo cawe ngaha muri commentaire. Bye bye.